Nikaze inshuti mukunzi bigana bicano kuri Ndonde TV ndanago mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho here muri kano kanya riko dukurikirana nkuko usanzwe uri kuribona Genial and the Real shobora kunsanga kuri Facebook na Instagram nk'iryo zina nyene yamara kansanga kuri Twitter nka Ndwarugira urabizi neza yuko namandi hano kugira ngo ndagushikiriza amakuru bari karavugwa canke agezweho mu gisata c'imyidagaduro hagi hatandukanye urashobora kudukurikirana kuri Facebook yacu nka Indundi urashobora kudukurikirana kuri Twitter nka Indundi Mag canke Instagram nka Indundi Magaz urabizi neza yuko ino yitwa Indundi TV guhimiriza kubwira mugenzi wawe nabwire mugenzi we yuko nimba atakironka notification z'ibiganiro bicano kuri Indonde TV nabanze aje kuri YouTube yiwe agende akore research arondere Indundi hama Espace TV hama acha kora unsubscribe no kuvuga ngo niyasanga akarongo karimwe ba canke atakironka notification acagira unsubscribe canke disable no kuvuga ngo ubanza gukura ko ijya subscribe washize ko hama ukacisubira gushasha uhejeje ukacufyonda ku gakengeri kugira ngo ibintu bize biragenda neza cyane nko kusanzwe uri kuribona rero ikiganiro cyacu ni Daily News ni kiganiro urabizi kikuyagira amakuru y'abaririmbyi agiye atandukanye nikaze kandi Ikiganiro Daily News cyacu cyo kuri no munsi reka tugihere ku nkuru iri kiravugwa y'ino ndirimbo aho bona yuko ari imwe mu ndirimbo itangaje cyane ni indirimbo yasohotse ku igerekezo rya 14 kono kwezi kwa mbere indirimbo yitwa Son Excellence yasohowe none muri rimvyi yitwa Ox ni indirimbo iriko iratangaza benshi yaba mu buhinga bwo kuyiririmba n'inyandiko yakoresheje mu guhayagiza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye Ox no muri rimvyi mushasha ariko yarasanzwe akora bimwe mu byo twita guherekeza abaririmbyi canke abafatanya bikorwa by'abaririmbyi abona yuko ari umwe mu bantu bari bamenyerewe cyane abona yuko yagira korana n'amamezo atandukanye canke n'abaririmbyi bagiye batandukanye rero Ox no muri rimvyi urana neza yuko ino ndirimbo iri kiratangaza benshi ndiko ndakubwira iri kiratangaza benshi menya kiri kiratangaza benshi yaba hano ku rubuga rwa YouTube ubona yuko ari indirimbo ya mbere hama akaba ari indirimbo iri kiragerageza gukundwa n'abagiye batandukanye rero indirimbo Son Excellence iravuga ivyo umukuru w'igihugu amaze gukora canke ivyahindutse mu gihugu cy'u Burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze gushika ku ngoma aho ubona yuko byagiye biratangazwa na benshi yuko uno mukuru w'igihugu ari umujama w'abajene nkuko nawe nyene yavyivugiye akavuga ati je ndumujama wo gwaruka ndumujama w'abajene aho ubona yuko ari n'izina ryahavuye rimufata gushika uno munsi ndetse akanabyishimira ndetse n'abajene bakishimira iryo zina kuko birabaha ukwisanzura mu kumva bariko ravuga ibikorwa by'uwo muvyeyi canke by'uwo mukuru w'igihugu cy'u Burundi ari Evariste Ndayishimiye aho ubona yuko nyene cyubahiro we abandanya ahimiriza abajene gukora muri iyo ndirimbo rero Son Excellence aributsa yuko yahimirije kugwanya ubunebwe ndetse kwijukira ubunimye n'ubworozi yahimirije abarundi gukunda uburundi ndetse akavuga yuko muri iyo ndirimbo nyene niko kubwira akavuga yuko ntaraba ubwoko ntaraba intara ntaraba imigambwe ntaraba n'amadini ahubwo afise urukundo kuri bose rero ino ndirimbo nimwe mu ndirimbo ubona yuko nkuko nakugiye kuri YouTube yiwe indirimbo ya mbere ubona yuko atanguye ashimira umukuru w'igihugu aho ubona yuko hariya kuri Twitter abagiye batandukanye naba barundi usanga bari hanze y'igihugu bashimye cyane kuko nawe nyene muri iyo ndirimbo Ox yarashoboye kuvuga yuko abahora batinya kuza mu Burundi ubu baza mbere baganatuma ko abandi mu gufata amafoto n'amavideo bakobereka ibibera mu Burundi n'ibikorwa byose bibera mu Burundi ndetse ukarana yuko bisanzura mbega urumwe mu bantu bamaze kuraba iyo ndirimbo canke nawe nturayishikira hariya ku rubuga rwa YouTube andika Son Excellence by Ox n'urudome O ndetse na X aho ubona neza yuko uco ushikira ku rubuga rwo muririmbyi niyo ndirimbo ndetse akaba ari imwe mu ndirimbo ni indirimbo Son Excellence iriko iravugisha abagiye batandukanye mbega uwo muririmbyi araje canke bimeze gute aho benshi imbere batanga bakavuga bati mbega uno ni Ox canke ni Bado nkuko twe dusanzwe tumenyereye kuri iryo zina yoba afise irijwi yoba yandikuku yoba afise ino melody zimeze kuno mbega byifashe gute agikubandanya ririmba canke bimeze gute aka nagakuru nahise nko kuzana koko nimwe mu ndirimbo ndetse ngiye ndacha hatandukanye shobora kuyumva ndetse no kumasamirizi agiye atandukanye Son Excellence by Ox urayisanga hano muri commentaire iri pinned Yes nkuko nabikubwiye ikiganiro cyacu cyo kuri no munsi kiraza gushimikira ku ndirimbo ubona yuko zagiye zirasohoka ndetse ziriko zirakundwa cyane ni Daily News y'ukuri no wa 20 aho ubona yuko haciye iminsi mike gusa canke iminsi 3 indirimbo yasohotse kwigenekerezo rya 17 nayo yindi ni ntibeshe ya Redemption Voice aho ubona yuko bano basore bavanza n'inkumi bariko baragerageza gukora ibitandukanye uribuka neza yuko nabikubwiye mu kiganiro Indonde Hico canke nabikubwiye ndetse no mu kiganiro Daily News cyatwagiye turakora narababwiye yuko abaririmbye
Redemption Voice ari bamwe mu baririmbyi beza cyane umuziki w'u Burundi mu gisata c'indirimbo zo guhimbaza canke gospel music bishimira ndetse banafise inkomezi zitandukanye aho bona yuko bagenda bakora ibigiye bitandukanye ariko aba baririmbyi narakubwiye yuko hari bimwe bishobora kuba byarababaye ko ariko twebwe tuba tutamenye yamara urazi neza yuko bagiye kumara igihe kirekire batariko barumvikana batariko baraboneka ariko ni bamwe mu baririmbyi novuga nti reka tubashimire kuko kuva bavuze yuko bagiye kuza kuva bavuze yuko bagiye gukora kuva bavuze yuko hotor yabo igomba kuboneka ikabonekera mu bikorwa urabona neza yuko badahengeshanya ngiki kindi gikorwa aho bona yuko mu misi ibiri gusa indirimbo yari maze kurabwa n'abarenga ibihumbi 200 ukora neza yuko ari imwe mu ndirimbo ziriko zirakundwa cyane rero Redemption Voice urabona neza yuko bagerageje no gukora ibigiye bitandukanye aho batanze ubushimwe ku bantu babashigikiye kuri media zabashigikiye abana bagiye baratanga certificate z'icubahiro rero nkuko nabikubwiye ntibesha ya Redemption Voice nayo nimwe mu ndirimbo ubona ko iriko irabica bigacika mu bakunzi b'umuziki wo kuninahaza Imana urabona neza yuko ari bamwe mu baririmbyi bariko baragerageza gukora mbega nawe warashoboye kuyibona canke ntayo wabonye reka ndaguhe ikaze kugira ngo ucyuvisit hano ku rubuga rwabo wirabire nino ndirimbo hama ucutubwira ingene byifashe nimba umaze kuyibona cyusangiza n'abandi iyo link kugira ngo ntuhezagirwe wenyene iyindi ndirimbo iriko iravugisha benshi ni yahe Igindi ndirimbo ubona yuko iriko iratangaza benshi kandi irikiraza ku muvuduko udasanzwe nino ndirimbo Hakuna Matata remix ya Raflo aho ubona yuko yahuje abaririmbyi aribo Bface on the Flow Dramati Mokenzi ndetse Trezo na Rappi Boy ubona yuko ari mu ndirimbo ubona yuko iriko iratangaza ndetse inavugisha benshi ndetse ari mu ndirimbo ubona yuko igenda yakigwa ugutandukanya aho bamwe bagize bati ntibari gukora remix ahubwo bari kuraba iyi ndirimbo bandika ariko bamwe bakagira bati isi nzima Uburundi niho hari abantu bakavuga bamwe bakavuga nibidakenewe aho bona yuko ngo abaza kujajinga indirimbo benshi usanga atani nota y'umuziki bazi ariko ngo igikorwa nuko ari ciza kandi na remix yategerejwe kuba nziza bivanye nuko indirimbo iyiryoshe urabona neza yuko abandi baririmbyi bayikorera ama challenge ndetse mu nyuma hakaza kuboneka remix zitandukanye aho bona yuko yaba hanze y'igihugu baragenda bakora ama remix rero ngo ntaco buza yuko indirimbo Hakuna Matata ibaho remix nkuko n'indirimbo yo yabayeho remix kandi ukabona yuko zose zagiye zirafata hit iteye ubwoba Hakuna Matata rero nimwe mu ndirimbo ubona yuko yari ikunzwe ari Araflo wenyene mugabo atamuvuduko canke atanguvu ifise yamara ugushira hamwe bikaboneka yuko yari ari indirimbo yahavuye igira inguvu zitandukanye n'izo yari yagize akiri wenyene bamwe bagiye barakomanta ku rubuga rwa YouTube ndetse n'amapost bagiye barakora baravuga yuko ubwo bumwe ari bwo bumwe bukenewe mu muziki w'u Burundi ndetse ukabona neza yuko abenshi bishimiye ico gikorwa mbega nawe urumwe mu bishimiye ico gikorwa canke urumwe mu babona yuko bari bakwiye gukora indirimbo yindi apana remix icyaze rero ucyusimbira hano muri description canke muri commentaire kugira ngo ucuraba indirimbo Hakuna Matata remix ndetse urabe utubwire n'ingene wasanze video imeze Iyindi ndirimbo rero nkuko nabikubwiye turaza guhagarara ku ndirimbo iyi ndirimbo nino ndirimbo Akadaje ya Alvin Smith ari kumwe na Juno Kizigenza nimwe mu ndirimbo ziriko zirakurikiranwa na benshi ndetse ukanabibona uciye ku rubuga rw'uwo muririmbyi nyene rwa YouTube aho muri deux jours yari imaze kurabwa n'abarenga ibihumbi 100 ukora neza yuko indirimbo Akadaje arimwe mu ndirimbo yavugishije benshi bivanye n'amajambo arimwo bivanye namwe mapahol bagiye bararimba bano baririmbyi bompi babiri bo Burundi n'u Rwanda aho ubona yuko bagiye baravuga namwe mu quartier agiye atandukanye hano mu Burundi ndetse n'intara zitandukanye hano mu Burundi ndetse no mu Rwanda urabona yuko hagarutse Gitega urabona neza yuko hagarutse Kicukiro urabona neza yuko hagarutse Biryogo ndetse hagarutse na Ngagara urabona neza yuko ibintu biyo bimeze uko ukabona ko abantu baririmbyi babiri bagerageje gushira hamwe aho ubona neza yuko nkuko nabikubwiye umuririmbyi Alvin Smith ari umwe mu baririmbyi ubona yuko twokwishimira canke twoha akanya nkuko bamwe bagiye barabivuga aho bavuga bati urabona neza yuko no muri muhinyanyozi John Elat yagiye baronka amadids kuvaho akoraniye none muririmbyi Alvin Smith mbega indirimbo Akadaje nawe uramaze kuyibona canke ni vibe canke nimwe mu ndirimbo twokwirengagiza aho ubona yuko na Tuguma Dori yagerageje kuvuga amajambo kuri no muririmbyi ndetse aho nzokugarukira ku nkuru y'abano bantu babiri ndetse Imana idutije amagara twazoshobora kuyaga kuko bagiye barahura ndetse n'ibikorwa bamaze gukorana ariwe Tuguma Dori ndetse no muririmbyi Alvin Smith Akadaje nayo nyene uraza kuyisanga hano muri commentaire
Iyindi nkuru ngiye gusozerera ko ino nkuru yacu canke kino kiganiro cyacu cyo kuri no munsi itariki 20 z'ukwezi kwa mbere ni ino nkuru y'ino muririmbyi Dramati canke Baby Killer yo favorite abona neza yuko imwe mu ndirimbo iyo mwakunze iriko iragenda ihura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Rero ino ndirimbo ya Dramati urabona neza yuko ari indirimbo itangaje. Reka ndagusomere kano kantu kuko niko nabibonye, kuko niko nabitunganije. Kuva ku isegonda rya mbere gushika ku rya 17 ni indirimbo iravuga, no kuvuga ngo ni hahandi Dramati aririmba nimba mumaze kuraba video nkuko uri kurayibona ni video ubona yuko itangura umwigeme aza, kuko ni umukunzi wa Dramati mu ndirimbo, simvuze ngo mu buzima busanzwe ahubwo mvuze mu ndirimbo. No umukunzi wa Dramati aza akaplaying umuziki, abona yuko havuga umuziki mu gihugu cy'u Faransa, abona neza yuko ari indirimbo ya kera. Abantu benshi mbere byabatangaje kubona Dramati akoresha ijya ndirimbo, ndavuga bagiye batandukanye nk'aba Hasco, kuko ubwo bahurira muri Kigingi Sama Comedy iheruka yashoboye kubimubwira akamubwira ati narakuye inkofero kukuntu wagize ijya idea. Rero nibaze yuko ari ikintu kimeze neza. Rero kuva ku isegonda rya mbere gushika ku isegonda rya 17 aho kajya kaziki gato kari munsi karavuga neza ku rubuga rwa YouTube, ariko kuva ku isegonda rya 18 kuva ku isegonda rya 18 aho muziki wa Dramati uhera hahandi havuga ngo Baby Killer your favorite, no kuvuga ngo agiye kuririmba hajya nta majwi arimwe. Gushika mu gitondo cyo kwino genekerezo rya 20 nta majwi yarari karavuga. Gushika muri kano kanya je ndiko ndagusomera nta majwi yarari karavuga kuva ku isegonda rya 18. No kuvuga ngo biravugwa yuko indirimbo yatewe copyright, kuko bamwe bagiye barakeka cyangwa muri Dramati ubwiwe yashoboye kuvuga yuko indirimbo nawe nyene yakeka yuko kajya gapande ariko gashobora kuba karazanye copyright, ngo ariko ahise nko ku commuting yabonye ijya ndirimbo ndende ariyo ahubwo ifise ikibazo. Rero ikibazo gihari canke amakenga ahari, mbega ni gute indirimbo ya Dramati Baby Killer canke indirimbo Madame ishobora gufatirwa ibihano? Bamwe bakaca bagira bati, kuko ama commentaire nagenda soma hagiye hatandukanye mu magroup agiye atandukanye arimwe mubegereye umuziki ndetse n'abaririmbyi aba DJs n'abagiye batandukanye canke abahinyanyuzi bagiye barakomanta bagira bati muri kano kaguma muri ino desordre na mwarijya abakunzi bari baravuga yuko bamukumbuye uno muririmbyi yarakwiye ko profita agasohora indirimbo kugira ngo ibintu bifate inzira. Yamara ikibazo kiri ku ndirimbo Madame ni cyahe ko bigiteye amakenga? Wowe urashobora kuba utarabimenya, ariko niko bimeze. Ikiganiro cyacu rero reka unkundire jewe ndagisozere hano, ndakubwira yuko ndakwipfuriza bitatu: amagara, amafaranga, amahoro, byose bikaba bitangwa n'Imana. Twibuke gushima, twibuke gusangira n'abandi abadafise, twibuke kwibutsa abandi yuko Imana ari umuvyeyi idasezeranya ngo ntishitse, ahubwo isezeranye gashitsa. Kandi nkakwibutsa yuko ino ari Indundi TV, ikiganiro ari Daily News. Je nkitwa Alain the Real canke Ndarugira. God bless.